jewe nka Fani nivyo ntiyari showbiz byarabayeho turankana ariko byavuye mu nzira nyinshi. Uremera ko mwankanye waramwasa kwanga. Yaranyase. Je sinamwasi nubwo mvuze nabi ico kintu kuko je twarakorana nishavu nabise nari mfise ikibazo kuba yancitse ariko mu nyuma yaho aca afatana na Noraske twarakorana muri cinema ari n'umunyamakuru wa TV iraho yari yiwanje ntubicishe ku ruhande bikorera ko Elmarove no kuvuga yuko rero yaragenda bagakorana ibiganiro iki TV kaduga ariko ayikorana na wa muntu tudahuza solution niba ari kapu ico kintu je nk'umuntu atize solution kapu ntumbazi ivyo ari urukundo n'ikindi kintu je gwasutse kuri Fani nta wundi muntu nkunda mwinoze nawe arankunda nta wundi akunda mwinoze none wihangane ugumu nkunda ntunyanye hari umwasi w'iterambere ryanje misi yose agoma ntuko niwe yavuze ati iki ni kigugu gute kija gusaba imbabazi Fani nta muntu yinjirira igano twaba gukorana baravuze ati n'umunyabwenge cyane arafise ubwenge sivyo ubwenge arabufise n'inguvu zikaraze afise n'inguvu zikarate azi no gukora ibintu byiza akanagaviseho ndakavuge ko nk'umuvyeyi sinogira nakavuze ibijanye niyo mibanire y'abantu yo gace muno yo cabo wa mbere ariko sinema ucimugira wa mbere kubana n'abantu haracarimo agahazi kuko ashaka gume mu nzira yiwe gusa kandi mwinosi burya gufashanya amani n'ikindi kintu nta muntu yishoboza byose kwanza mu musaza ivyo amuvuga kuko numva ko amajambo atabu hypocrite arimwo kandi arashoboye jewe kweri nararahiye muri no simana nta muntu azombuza kuvuga ukuri ndakubona kuko je nta numwe ndakunda kubivuga nta onogi wiwe atogi wanje ndabitahura cyane gose nta onogi wiwe nanje atogi wanje gira ko ndanababwira uyu mwaka bambabariye no kuri ko je narahangayitse by'uburozi bwarambabaje narababara pre nabona nti ndapfuye nibampa gahengwe vraiment uyu mwaka ndawubemo neza nanje ndyohererwe mu bana kandi ndashaka no kuramba mbona aba bana ndabarondera ubuzima burazimvye je burya ntahara abana umuryango wanje usubira inyuma kuko ni je mind y'iterambere nawe ubwo hariyo nk'umuntu aguca ko abonye iyi modoka wanayanditse ko MC harundi atarayironka ugasanga arakwase kubera ko warose imodoka nawe nayo kwipakiza ari ngorane kubera ko ushoboye gufungura muri restaurant nziza muri quartier wanyu nawe adashoboye kuhicara ugasanga urashoboye kwigura kave wadashoboye kagura kandi ari we warondeye n'amaboko yiwawe nibaza ko cyane cyane uhuye n'umurozi niwe yo bikubwira ati je namuzijije hari n'uwo kuziza abana beza ufise ukamengo mwo bipfa kandi nawe wabonye ubaronka n'Imana yabatanze nawe izoguhabi wawe nta buhinga burimo ugasanga arabikujijije rero ishari niribi burya n'ijambo ry'Imana rirabivuga iyo mama yapfuye akiri muto nivyo nabonye sinibaza ko bwakwize 50 oya sinibaza kandi ntiyanagwaye cyane kuko Sami yari yapostinze umengo ari nkajyari avuga ngo twe na mama tubipfurije umunsi mwiza umengo sinzi ibintu yari yapostinze ariko aheze nk'umunsi umwe tukatumva yapfuye nahuye n'ibyiza n'ibibi ndiwayo abakuroze ushobora kuba ubazi kandi imbere yo kuba tubwira ubanza ukatubwira ubibaza ko baguhoye iki. Every story matters. Nkunde nakora musecho sinamukunzi ukunda Steve muri no mwaka je icyo kiganiro ca mbere nkozi ibaze twarahombye muri 2025 kiganiro ca mbere nkozi ayikoze no muzi ndavye kiganiro kibitse mengo nimbari stock nimbanzo kidandaza muri oranza ni filme haje shananje na nkubise filme izo ikora ni piga safi mu nkunde ndenda baramutse ndabifuza umwaka mushasha mwiza kuko niryo rya mbere duhuriye mu kiganiro muri no mwaka naho mushaka kubona ikindi kiganiro kizoba cyabaye muri 2024 wallahi ariko kandi na orangwaye ntangura ikiganiro na Benduwayo umwe mu bakinyi bireresi icambere bakuze icambere biyubashe icambere babikunda umva bumva yuko ivyo barimwo ari ibintu bagize umwuga nta muntu nk'uyoheba ivy'sinema uyu nubwo azokwiza 90 azoba kibirimo so ni gake rero uzobona abantu nk'aba iyo bagutumye abapapa bakina amasinema bagutumye nk'umunani n'ucibona ko bazimvye kuronka abakobwa abamama biri facile ariko burya abapapa nje ndamaze kuramba bafise udusoni twinshi benshi babo bafise udusoni twinshi ndabaha ikaze ndabibutse kugira subscribe kuri STV ndabibutse ko je nitwa MC Handi umwe mu bantu mumaranye imyaka myinshi n'urubuga rwiwe mu rusangiye je nawe ko nta rubuga mfise niyo mpamvu ntakoze ushaka gukora udoshuza wikorera nibihera bizokujako nimba ari byinshi bari bikizo ci witwarira so Benduwayo ndaguha ikaze nongera ndakuramutsa umeze neza
meze neza kabisa. Mu rugo niho turi tugusanze nubwo turi hanze y'urugo twashatse kuronka location nziza rimwe wese taduhaye karibu ariko ikibazo ca mbere mu muryango vyifashe gute? Umuryango vyifashe neza, turamahoro, turakomeye twese. Urumva yo ufise amagara meza hajya ibindi byose bari sawa. Safi. Umwaka waraheze kumbure warabibajije cyangwa wari rya mbere ariko ngomba kumenya umwaka wa bikeya wahungutse na bikeya wahomvye umwaka waheze utifuza cyane cyane ku byo wahomvye utifuza ko umwaka byo gushikira nibi hama nibihe byungutse ko umva ko byo kuyongera gusumbya no mwaka. Ivyo nungutse byo ni vyinshi kubera ko nakubwiye amagara ubu ndacari muzima, abana bameze neza, bariza amashuri neza, twarahimbaje umwaka neza nko wabibonye, twagiye mu ntara kuryoherwa. Ivyo nungutse ni vyinshi umuntu atokwirirwa aravugira hano, kandi n'abantu benshi barabizi ko ari vyinshi nungutse kuko umwaka uheze novuga ko narose cimbona n'utuntu twishe nshaka tuvuga sanga nyene ntibitomoye, ariko ndafise uburyo niyunguruza neza, ndafise aho mba heza, byose byabaye muri 2024. Hama ibi navyo nahuye navyo umwaka wa 2024 naragendewe cyane n'abasi batifuza ko umwaka ndawumara, barakuroze cyane gose ntibifuza ko ndawumara, baragerageza nyene na cyane mbere mu ntango ya 2023 baragerageza nyene kugira bankorereko, ariko Imana nayo ica irigaragaza nk'Imana, mbona umwaka ndawumaze. Rero urumva ko challenge mba narahuye nazo muri uwo mwaka uheze ni nyinshi gose cyane pe, nahuye n'ibyiza n'ibibi. Ndiwayo abakuroze ushobora kuba ubazi kandi imbere yo kuba tubwira ubanza ukatubwira ubibaza ko baguhoye iki? Abantu bo mwino si burya baragira jalousie cyane, nawe ubwo hariyo nk'umuntu aguca ko abonye iyi modoka wanayanditse ko MC, hari undi atarayironka ugasanga arakwase kubera ko warose imodoka, nawe nayo kwipakiza ari ngorane kubera ko ushoboye gufungura muri restaurant nziza muri quartier wanyu nawe adashoboye kuhicara, ugasanga urashoboye kwigura kave wadashoboye kugura kandi ari we warondeye n'amaboko yiwawe, gaje usanga abikujijije. Rero ico umuntu azize uwundi ntaco womenye yamahoro umuntu ibyiwe nyene amahoro gusa mu ariyo mpamvu nimba naragiriye ubuntu nkasanga izina rirakuze muri cinema, hari abandi bitaryohera, hari umuntu yifuza ati none wayi uyu mugabo aguma muri ibi bintu, wayi avugwa kubera ko akunzwe, ico co nyine ukakizira. Rero biba ari vyinshi ibintu bituma umuntu bamuroga, ikintu bamurondera biba ari vyinshi. Nibaza ko cyane cyane uhuye n'umurozi niwe yobikubwira ati je namuzijije. Hari nuwo kuziza abana beza ufise ukamengo mwo bipfa kandi nabo babonye ubaronka n'Imana yabatanze, nawe izoguhabi wawe nta buhinga burimo, ugasanga arabikujijije. Rero ishari niribi burya n'ijambo ry'Imana rirabivuga. Umuntu w'ishari umuciye kuri kuragenda nk'uboho bisi zabuze ukamuca ko mu modoka asigara mu mutima akajya amenyo kijya akakushaburira, kandi ubwo urabona keshi yuri kuragenda mu barabara ubu abantu bose ni ntwara, ariko harimo akabazo kamwe gahari gatuma gutwara abantu bose bidakunda. Muri bajya bagira gutya harimo n'abasuma, harimo nabi, ni keshi twe batwibye, ni keshi nagiye ntangarifite nkashika ari imbere nkaca ndaba telefone zagiye. Urumva ari muri bajya abantu bagugirira ukuntu umenya mwiza n'utari mwiza. Ikindi uhagaze baza bayigwako nko muri bisi bayimenagura imiryango kandi bazokuriha. Ninde yo kuriha? Umaze kugwanya iterambere ry'undi muntu ugwanyije Imana yari muhaye. Jembe n'inguvu ziwe ngira ko ndanababwira uyu mwaka bambabariye no kuri ko je narahangayitse, by'uburozi bwarambabaje, narababara pre nabona ati ndapfuye, nibampa gahengwe vraiment. Uyu mwaka ndawubemo neza nanje ndyohererwe mu bana, kandi ndashaka no kuramba mbona aba bana ndabarondera ubuzima burazimvye. Je ujya ntahara abana umuryango wanje usubira inyuma kuko ni je mind y'iterambere, nije ngerageze utuntu twose. Urumva reko kuba ndabaho biramfasha nukuri ko Imana bambabaririje kweri, bambabarire nukuri je ndasabye ikigongo babe baranditse pe atume bakurondera uwo bikoza azotuma kurondera umucorere. Ego basoma ndonanga mucorera vraiment ati burya wewe je mfise ishari je rero upfuma uzura umpakana gatoya imbone ku mutima basi usubira ukamwakuyumvira neza. Ego tumugurira na kave no kamugurira mugabo nkabandaba. Niyo chance ya mbere ngize yo kubivuga nubwo ntanahashitse, nibaza ko jewe sinkunda kuvuga ibintu ku mastati nimba nta guposta je niko mbayo abantu bazontunguko
ni gake nshira kuri stat umuntu ngo rest in peace mfise inbox yawe nzobikubwirira inbox canke mfise ico igihumbi no guterera ndakiguterera ni gake kweri je imposta ibintu bimwe bimwe sinahora ndaguposta me wo muntu sikenda guposta shita mu bintu bibi iyo umuntu ari mu babare ni kuri post nta kintu cyatariza kuguhindura ariko iyo umushitse ko nibaza ko ari cyo kintu cyo nyene cyo tumaryohewe duhe pore umwe mu bantu babonetse cyane ku rubuga rwacu rwa YouTube je n'ukuri nari ngwaye nanje nubwo ntahashitse ariko narumvise ko mbaye shoke kuko na papa we je ni mugenzi wanje papa we n'umuntu mwiza nzi tumaze mama we sinari nitwari tumaze kwicarana nari maze kumubona rimwe ariko ndazi ko papa wari umuntu w'umujene mu mutwe w'umusirimu akunda kuryoherwa ndamuzi rero tuhoze Sami kuba yarabuze umuvyeyi kandi biraryoha kubona iterambere ryawe ryose ufise na mama wa ku ruhande ari ku matundu ronka nawe ayaronka kandi kumura akiri muto hajya ubukimukunze kuko ujya mama yapfuye akiri muto nivyo nabonye sinibaza ko bwakwize 50 oya sinibaza kandi ntiyanagwaye cyane kuko Sami yari yapostinze umengo ari nkajyari avuga ngo twe na mama tubipfurije umunsi mwiza umengo sinzi ibintu yari yapostinze ariko aheze nk'umunsi umwe twumva yapfuye urumva rero birababaje cyane gose turasuye guhoza umuryango wa Sami duhoza na Sami ubwiwe subire kugira inkomezi yumve ko byose ari imigambi y'Imana ata numwe ari buhindure ikintu na kimwe kandi tunashima kuba abantu muri sinema baramubaye hafi twaragerageje turamuba hafi kiya gikorwa bakoze bazogikorera umuntu wese bijya bakoreye Sami twese bijya byamushikiye n'abandi ni mu nyuma n'abandi ni mu nyuma tuzokwamere dufashanya n'undi muntu agize ibibazo tugerageze kumuba hafi hama bisanzwe Sami we wahiro wahishije hari ukuntu azi kubana n'abantu system abanamo n'abantu yaranyobeye nta muntu yinjirira aguma mu byiwe hage bamuvuga ngo ukora ngo filime ngo zitameze ukuntu ngo si harwa we biragusha jewe mfise ibyo ndimwo ari mu bintu byiwe atamuntu numwe yinjiriye burya nibwo buzima kandi burya nibwo buzima bw'umustar umustar ibaho n'ivyi wawe je nko nka jewe byongora kwinjira umuntu mu buzima bwe jewe sino kwinjira umuntu sinogirisha ari ngo nakayarose views ntazo narose jizo ndose nizo nyine nizo abantu bashimye ku kintu cyambere kiryoshye mu buzima busanzwe uri kurakora ikintu wewe kwanza ukiryoherewe ibindi ntumba ndibuka ko nikorera dukonte je kuko ndakunda guhanura je ndashaka ko ntafise ubushobozi bwo guhanura ko nkaba mvuga ati je ko ntafise urugo abendo yarafise urugo iyo hano yari mbashaka ikintu cyose kibe creative simanure ngo urumva ngo abantu bumubakanye ngo nukuntu kugenda byerekana ndapanga ukungene abantu babipfa mu rugo ivyo bapfa nibibahuza kugira ngo ejo bikubera ikigo ejo ari abantu ngo kutakoresha abastare iki nta muririmbyi numwe jewe abaririmbyi nimba ari 195 turabagenzi nta numwe tutokorana ikiganiro ariko je ndabico jewe umutima wanje n'umwanya ushaka nimba nkeneye kwigisha umuntu nimba nkeneye satpi nimba nkeneye uwo mwanya ico nkeneye kwanza niki kuko jewe nkora ikintu kinyorohera mugendo menye ico nkeneye ushaka uje muri Dubai nzotuma yarondera ndagusangeyo kuko ndagikeneye sino rero ujya muhungu ko yikorera ibintu byiwe kandi yararamuye abantu benshi batari gose ayafasha abantu benshi Sami arakunda abagore ariko umengo ntibimuraba ntacyo bimubariye oya ijya system abayimo nibwo bustar kuko muri iyi industry turafise abantu usanga yinjira umuntu agera kuwambera mutuka amupostinga amuvuga nawe ga niko kazi kawe kandi ntaho bahuriye ntaco musangiye ntatongo ntaco musaba mugo agaraje umwanya no kugutuka mugo umuntu aba yahushanije n'iterambere kuko hari ibindi bintu umuntu yokora bituma atera imbere uraza gufata ngo umupost umuntu mutuka wobigira contraire ahubwo ukafata umwanya ugashigikira abantu bose bari mu gikorwa urazi ko byo guteza imbere cyane kubera ko tubiravye kuri sinema ingene zigoye kugira ushobore gukora sinema uba witanze juko yobisa kose wakoze sinema nzogushigikira kubera ndazi uko warushe byagutwaye uburyo utari bunagarure kandi uburyo ntibungana kandi Imana ntihezagira utusanga ubundi nawe ashanga agutuka nguzanye uburobe nguzanye iki kugira gusaba ngo abyankisha abantu babirabe none nk'uwo muntu umva uwo mutima mu bikora utababa ariko rero hari ndaho umuntu aroga umuntu kwera iterambere atani cyo mupfa none uwo muntu aponda ibyo ukora byo yobura gute kwanza ni
nibadushigikire gusa iconzi ubugwanya iterambere ry'uwundi nta terambere yashikako nagiye yogera ko Imana ntivyemera ivyo. kuko atumwanya mu bidafise umumaro hari ibindi bifise umumaro iyi si turiko Aho turabako gukora cane, turakwiye tuvuga guhinduka mu abarundi tugakora cyane kuko ubuzima ko burazimba none umuntu atabona ko ubuzima buriko burazimba nini wayijenza kwiyanganishana naka kandi je nimba ndi nk'umuproducteur nkeneye abantu bose bakora filime baba bagenzi kubera iki bose ninde bagira abagenzi nzoganya hajya na hajya mugo we nuza gufatira ikura korana naka uwundi umupondo umutuke sinzoguha akazi sinzoguha ikiraka none si uri kurisubiza inyuma mwiterambere n'umugenzi wanje yonsaba umuntu akora video sinokuvuga kubera ndakuzi uri umunyakajagari umunyakavuyo gutukana gusa rero gerageza ukoresha umutwe twagure akazi twiyumvira ivy'akamaro dukora tugira ibintu by'akamaro tugwiza akazi kuko kwankana n'abantu kwankana nakaguporana ntibimfasha ntibigufasha iterambere bavuga ko ibintu biva mu bantu yabiva mu bantu gira abantu n'ibintu zo bubirose ugira ubuntu bukaguha abantu bakaguha ibintu nabyo maze kubironga uciye umwanya mwiza wo gusenga n'Imana no mwigira ubugezi none niyo mpamvu rero jewe no hanura abantu bakora nk'ivyo bintu kubireka ahubwo bagafata iyindi systeme nziza yo kwihuriza n'abantu bose kugira bimufashe nubwo wowe umwanka mu mutima basi mwanka mu mutima ariko mu bantu niba nabibone Abenduwayo ndafise ikibazo c'amatsiko nifuza ko abantu batahura gusumba isubirana ry'ibikorwa vya Abenduwayo na Fanny Lavine byahereye hehe byagenze gute iyumvikana ryanyu cyane cyane kuko si bose bagize ayo mahigwe kandi birasana sije tuvuye ko ati kwankana n'abantu ntaco bizodufasha hariho benshi gushinosa batagihuza ariko no munsi wewe murahuze kandi muriko muraboneka mu bikorwa si bimwe vy'amajambo gusa isubirana kugira ngo twigireho byahereye kuki bigenda gute kugira ngo musubire guhuza mu bisanzwe jewe na Fanny nivyo ntiyari showbiz byarabayeho turankana ariko byavuye mu uremera ko mwankanye waramwasa kwanga yaranyase Jesse na mwasi nubwo mvuze nabi ico kintu kuko je twarakorana nishavu na yose nari mfise ikibazo kuba yancitse je nashaka twigumanire dukorana naramukunda gose umva ari umuntu nyene tugira n'ingorane mugo harabi kibazo kubera uwundi muntu aje uwo muntu yaje baca barakorana uwo muntu bakoranye ntiyashaka nawe yashaka aca mwikwegera ko ntiyashaka ko acagumana n'abantu bica bituma nawe asanga kurikiye uwo muntu bitewe n'inyungu basi ziwe umuntu wese afise aha abona inyungu kurusha uwo mwanya ngira yabona uwo muntu amufise kwinyungu baca barakorana rero je nsanga jewe bashize toka wegize gisaza birabaho turabana nabo ko nyene ariko mu nyuma hageze igihe turiyumvira none ibi bifise inyungu nyabaki muri industry kwankana abantu bose bakabona ati nakana nakabarankana bimaziki ko turi abantu bakuze gute tutobicemura kuko iyo umuntu akuze ifo ko ugerageza nyene ku muntu umwoshwana nibisanzwe ariko wayi kubigumamwo bifise inyungu nyabaki inzigo inzikira ni mpamvu rero twageze igihe tukabiheba na cyane ko uko byagiye bikurikirana uwo muntu bari kumwe nawe nyine hageze igihe baravana reba amaze kuvana aca bari libre kuko icamuzibira cahavuye kuko bakimara kuvana naciye mbona amvugisha neza agira iki naciye mbona kumengo nyene yari yo nzitize cambona umuntu yahindutse ndavuga mugo nkibaza vyo bari vrai canke si vrai ariko mu nyuma yaho aca afatana na Noraske twarakorana muri cinema ari n'umunyamakuru wa TV iraho yari yiwanje ntubicishe ku ruhande bikorera ko eri Marove no kuvuga yuko rero yaragenda bagakorana ibiganiro iki TV kaduga ariko abikorana wa muntu tudahuza rero byabaye ngombwa ko biba ngombwa ko ivyo bintu nabanje ubwa mbere ndamushavura Noraske ndabwana ni gute umuntu yagiye gukorana wa muntu kandi azi nyene twankana kumbe naho hari kindi kintu rero hageze igihe ibiganiro mbona ntibikiboneka indwi imwe zibiri bitaboneka kumbe umuntu yagiye kera bagiye kwitana izina bita umunsi umwe buguru ibintu bacita solution niba ari kapu ico kintu jewe nk'umuntu atiyize solution kapu ntumbazi ivyo ari byo mugabo abantu baraza bambwira ati mane wewe uko bono wewe nubona ko Noraske yo yagiye mane yaramujanye solution kapu urumvisha arico ati je ntavyonze mbonye rero ibintu bitakija kibiganiro nibiki hageze igihe ico nakoze bwati rero ugira akacano kanje nikagende banza ndamukita ndamukurako ndayihindura ndamukura kuri page yanje ndayikika ndamukura ndamukuyeko bukeye arambwiye ati none mutama wanje we kuzi tubanye neza gute amahoro muta ego
karagaciyemo tubandanye noneho Nuraske acarandondera arambwira mutama wanje we ko tubanye neza habaye iki kugeza igihe unkura muri YouTube muri Facebook utampamagaye tuvugana ndavuga ati nyene reka tuzovugana we nawe urabona ko hari bitameze neza tuvugana tubonanye ivyo yarese kumbarira kuko ico gihe mbere yose yambwira ngo je ntugira ikibazo fani ntituri kumwe je turi kumwe nawe atari ibintu turimwe ryari bizohera inze muri G5 neza njenje niko yambwiye mugo kumbe guhera kwari guhera neza agende kwa fanagiye mugo yarabicuri rero acarambwira ati muta jewe byabanze kuba ngenda kubwiza ukuri jewe no kuri kw'Imana ujya mugore turakundana urukundo rumwe rusara tinarafaditse kandi umbabare kuba narakundanye n'umuntu mwankana uri umuvyeyi wanje kandi ntuzonyanke igifu gitabwi wawe guma nkunda je urukundo niko gwabigize umwana yarambwiye ibintu numva nanje ndatahuye kabisa urukundo muta urankuriye urukundo n'ikindi kintu je gwasutse kuri fani nta wundi muntu nkunda mwinoze nawe arankunda nta wundi akunda mwinoze none wihangane guma nkunda ntunyanke nukwambwiye batare ndafadisa ariko ngira ndabi aho nare nongeye kubera umuvyeyi gito canke umuvyeyi wukuri numva cyane nimvira ati none ubona abananzo bacikira none ibindabi uwa mbere bavanye nenzi biraheze none aca ntwara n'umunyamakuru nawe birago are bisaba nkoresha mind nyinshi mbo umuvyeyi nyene ya muvyeyi cyane nimvira ati ko ibintu Nuraske ambariye birimwe ukuri urukundo nyene nuko rumeze rugusutseyo ruragutayo kandi akeneye umugore je sinzomubera umugore nkuba akeneye kugwiza umuryango agira umugore ntiyorongora abeye birafise rezo yabonye uwo mubera mama w'abana ni fani afise rezo kubw'ivyo rero reka rero nk'umupapa ndamubabariye nkuko yabisabye tugume dukundana ahubwo ndabashigikire mu rugo rwabo cyashye n'umugore ico gihe fani twari dusanzwe ko turavugana sinavuye ko kuva kivana na wa muntu aravugana gusa habura ya migendanire ya cyane ntayo twakora rero byaciye bangoma ko jewe mpitamo kuvuga ati reba ugiye uko ndabibona ibi bintu ubwo bisaba n'ikintu cyose twarapfuye na fani ndakibloke cyose gihere twitwe ko tusubiranye tugire duswe tuba umuryango umwe kubera dabo urakundana n'umuntu nawe umugenzi none bisha bigenda gute bizoherera kugira wanse fani nawe azobaburije kuko yo kunya nce duguma muri ivyo bintu ntaco bimfasha cyane ndavuga ati rero nkuko yabivuze nce ndabimwemerera Nuraske ngo ati uko bivuze ndavyemeye tuzoguma turabagenzi TV narayijanye ngenda nayigurisha mugo tugume dukorana nawe arambwira ati ambera umwana mwiza ngati tuzoguma dukorana nzoguma nkina unkeneye sinziga nta musi uzohamagara Nuraske mbwire oya nzokubera umwana mwiza uko nyene nanje udutahura ubwo rero naciye ngira acara yari karategura n'urubanza ahubwo acacira muri groupe yiwe gutegura urubanza iyi komite ndamufasha gutegura urubanza ndatanga intererano ubwo nyene ibintu bigenda neza mariage iraba ndayitaha ndayitaba tumuryango umwe bimaze guhera naciye numvira kuba namaze kubabarira nta kibazo gihari hagati ya Jena Fani icokomeza ibi bintu nigiki ko hari urugo rushasha reka ntegure kuja kubaramutsa nije navyivolonse candagenda ndategura kuja kubaramutsa ariko kubitegura kubaramutsa nk'umustar nateguye na kamera ati kamera inguze kwerekana ivyo iyo ngiye kamera iraza ndagenda ndasoma utuntu ndagira no kwa Fani Fana nyakira neza ampa umuvinyu ngira tabundi yari bwawe kiza kavinyu mugabo katambiye ko je ivyambiye ndabinywa gake urabinwa ariko urabinwa ari gihe ndabinywa man hari gihe bishika hari gihe ufise stress z'igitoro bavuga ati bana je ndapfiriye muri ino kangabanya ibibazo rero kabisa gasangura uragakweza agana gavinyu kabakoroshe mugo yampaye akavinyu koroshe agasanza alcohol ndakanwa ndakanyoye abadushiza habona abantu bose baravuga ati aba bantu kweri fresh basubiranye sofe umwasi wanje hari umwasi w'iterambere ryanje misi yose agoma ntuko niwe yavuze ati iki ni kigugu gute kija gusaba imbabazi fani no ya sinona muvuga mu izina vraiment hakujya hari aha nyina umwe baherukana oya ujya nta muntu yinjirira ujya nawe ndamuvuge kujya n'umwana mwiza bazi gituma
akwasa arakwanga nta kwinjira mu bintu byawe abandanya n'ivyiwiwe nubwo n'ubuhizi ntakeneye imigenderanire avuga ati wewe ntituri kumwe nta yambu nta stati nta zozi wawe nta buryajyagira arakwereka ko mutari kumwe akabandanya ivyiwe ivyo je ndabimushigikira vraiment ndamwemera respect kubera ko nta muntu yinjirira igano twaba gukorana baravuze ati n'umunyabwenge cyane arafise ubwenge sivyo ubwenge arabufise n'inguvu zikaraze afise n'inguvu zikarate azi no gukora ibintu vyiza akanageviseho ndakavuge ko nk'umuvyeyi sinogira nakavuze ibijanye n'iyo mibanire y'abantu yo gace muno yo cabo wa mbere ariko sinema ucimugira wa mbere kubana n'abantu haracarimo agahazi kuko ashaka gume mu nzira yiwe gusa kandi mwinosi burya gufashanya amani n'ikindi kintu nta muntu yishoboza byose kugira ubeho neza bana n'abandi amahoro nibwo ubuzima tutuza kuba mwinosi nta muntu yishoboza umaze kubona wowe ko wishoboje haba harimo akantu k'aka problem ariko ibindi arashoboye akora ibintu byiza kandi nta muntu yinjirira yibera mu buzima bwiwe ubwo n'ubutumwa uhaye Libat Solo umwe mu bakinyi b'amareresi vraiment akora ibintu byiza kandi ari ugiye kubiraba akorera akora amafilm ari professional akora kandi afise filime ziwe z'ubwoko ziharije urabona ko akoze filime nigeze bigumubwira nyagihe ntiyabitahura avuga ukundi jewe ndakunda uburyo yazanyerekwa y'sinema ya carte mu Burundi nta wundi muntu amwegera muri sinema y'imigeri yo jya mujamu muravye no mu maso arakora mu acteur nyene atari ibivyo muri sinema y'imigeri nta muntu yinjirira igano twaba gukorana baravuze ati n'umunyabwenge cyane arafise ubwenge sivyo ubwenge arabufise n'inguvu zikaraze afise n'inguvu zikarate azi no gukora ibintu vyiza akanageviseho ndakavuge ko nk'umuvyeyi sinogira nakavuze ibijanye n'iyo mibanire y'abantu yo gace muno yo cabo wa mbere ariko sinema ucimugira wa mbere kubana n'abantu haracarimo agahazi kuko ashaka gume mu nzira yiwe gusa kandi mwinosi burya gufashanya amani n'ikindi kintu nta muntu yishoboza byose ni kuvuga watagukunze na asha wani musavye ikiganiro akubwiza ukuri aya mezi abiri nta mwanya yirekere rondera ukundi kwezi niko ameze ariko ugiye kubira ari professional muri aka kazi for sure ari mu baacteur ba mbere dufise babanyempano bashiramo n'ubwenge bwinshi ukabona nyine ko sinema umenga arayicarira igihe kinini ahubwo nuko yabizanye mu gihugu nyine kigoye gukoreramo sinema ariko ubundi ahandi abakazi arabikora neza aritanga akabigira igikorwa cyo ukabona ko nyine agishize mu mind jewe ntago ndi umunyenzigo umunyeshari ntashaka kuvuga umuntu kwari umuntu ndamuvuga uko ari shashowe nka kivuga uratuze nimero ya Libat yo nimero ya Libat ndayifise urarabira n'amastats oya nta masati nkunda kuraba ariko nyene bishitse wo muvugisha yego no muvugisha erega nta munsi numwe turapikira ya ntaco dupfa wapi kabisa uretse ko nakubwiye akunda nyene kwibera mu bintu bye urumva nta kundi wo bigenza cumutahura sawa rero ari abantu baca bavuga ngo ndi kigugu kubera ko washitse mu rugo nagiye kwa Fani yaraguhemukiye wayiwe uja kumuraba agurushiki azoguhiki ni gute utera intambwe uja kwa Fani ariko weregwa ko ubwo je nakoze ubutware ijambo ry'Imana ritubwira kubana n'abandi amahoro kandi ugaca bugufi ninaciye bugufi nja kumuraba hari ibintu bibiri bigoye ibintu bibiri nzi ko bigoye cyane twese tuzi ko bigoye cyane ku isi gusaba imbabazi no gushima kenshi biratugoye ubona umenga umuntu umushimiye azoca abona umenga arandenze ariko je ndafise abantu bandenze cyane Imana ibahezagire bamaze kunshimira kwa nyine ko uyu muntu kwe ntaho muhuriye ariko akavuga ati wowe umuntu akomeye kandi wowe umugenzi w'ukuri rero biratanga ingufu ku muntu yashimiwe nubwo yakoze akantu gato utiteze n'impembo ukabona umuntu aragushimiye ejo biraguha ingufu yo kumukorera ikindi kintu cyangwa kugikorera abandi none urazi ko mfise umukinyi yitwa Mimi Mireye adashobora gutegwa isoni no kunshimira ahantu hose ambonye icubahiro ampa nukuri kw'Imana ndabimushimira cyane burya gushima nikindi kintu ujya rero ndamubona nko mwijambo ry'Imana gishe n'umuntu aba yaratawe ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana nyine ega gushima ni vyiza no mu mico y'ikirundi ravuga ati yushimye uba wongeje iyo umuntu umushimi bituma akora n'ibindi yego kandi uba wiyongereje n'indi miheza n'abandi bantu barabona ko uri umuntu w'umwana mwiza n'undi muntu akifuza gukorera iciza kubera yabonye uri muntu
ushima of course, yeah. agaca nawe yumva yo gukorera iciyeze Imana imuhezagira mu blessing. Rero je cyo nakoze kuri Fani nakoze icije mu Imana ivuga kandi benshi baragishima benshi baranshimiye kandi mu bintu jewe ngwana navyo nta mwasi numwe nshaka ahubwo nipfuza ko n'umuntu dufite ico dupfa nogerageza inzira zanje zose bigahera je kuri jewe rero ndi mu nyishu ndi mu intsinzi kuko ko 2024 yaheze abitwa bose ko twoba dufitanye ibibazo byaraheze numva je ntari mu abarozi nabo tuzobasengera yo ndabazi nabo nyene nogiye kubarondera mu bugenzi ubu nkabasaba ko tubana amahoro ukacu babitsa n'umwana ndababitsa umwana gute ngo umuguhana umurozi umubitsa umwana ubati ncungira aba bana abona bandabajanye ikiganiro cyanje na mfise sije nashaka guhagarara cyane kugaragaza umubano wa Abel ndetse na Truafa muri rusangi byinshi mwabyumvise je nari ndabitahura ariko tunabikoreze ku bwanyu no kugira tubahemeze umuco ndibaza rya bero bivuze ko neza sinibuka ko nta biganiro nyine nta mwanya ndonka biganiro ariko kandi ikigira kabiri jewe ndazi kandi je nyine nzopambana kugira ngo turonke vuba tuzoba mu ndwira turi kumwe na Abe na Ribat nawe yumve kwanza mu musaza ivyo amuvuga kuko urumva ko amajambo atabu hypocrite arimwo kandi arashoboye jewe kweri nararahiye muri no Simana nta muntu azombuza kuvuga ukuri ndakubona kuko je nta numwe ndakunda kubivuga nta onogi wiwe atogi wanje ndabitahura cyane gose nta onogi wiwe nanje atogi wanje ni kuvuga ikintu wongurira ntoke kugurira ntaco no gusaba kuko kirazira ko nja gusaba ibintu nanye nafitiye ubushobozi ahubwo uwo mwari mana gafitiye ubushobozi ndizira ko ejo nzokigira nanje ubushobozi bisigura ko nta gutinyana naka niwe yavuze ati ntisinda gutinya unyubahe ndakubahe unkunde ndagukunda ariko kandi isi ngene imeze twese turakeneye abatwubaha ariko imbere ko turondera abatwubaha reka turondere kububaha kwanza twese turakeneye abadukunda imbere ko badukunda reka tubanze tubakunde twebwe niyo mpamvu nanje shigikira cyane ikintu cyo guhuza n'abantu bose kuko nasanze ibintu bigoye uwo gufashije uri kuramwikurako izuba ni ryinshi rikorera dukubita murabona yasho yabize kuri Abendwar ariko ico no saba nuko mubanda mubashigikira afise ama episode akora yi cinema yise ukuri no kuhe niyo seri kiraca kuri ku rubuga rwiwe umushigikire araza kuma link ndayishira muri commentaire mu kiganiro hejuru maza kuyibona kubatarayiraba muyikurikirane kugeza higeze ndetse naho izoherera afise ibindi bikorwa byinshi amatwi adusumira ariko arategura ya mama shooting twitega ibindi mbega episode igiye gukurikira bo barayitoreye izina canke narayitoreye izina ni gute oya sino yivuge sinoza kuvuga itaraje habona umunsi nayikeneye kuyivuga nzobahamagara ndayishira habona ku mugaragaro kubera ko na cyane cyane abantu benshi ntibaherutse kumbona ngira ibintu ku mugaragaro kuko ne naragize ubwoba man je baranteye ubwoba abantu harageze ibintu byinshi nyene ngenda gake mugabo ungira nzosubire ngire nshirikina habona gikorwa gishasha ciza yego urumva rero muzobibona mushoye no kumbaza byinshi hanyuma sinema ukuri ni ukuhe nayo tugeze muri episode ya 17 turabandanya n'izindi nyinshi zirahari ariko urumva ko iri mu kuzosimburwa n'iyindi nkagira ko mvuga leta nidufashe abantu dukora ibikorwa mvabwenge canke abantu bakorana na réseaux sociaux idufashe YouTube yacu igirax kubera iki urabona ko amadolari ntayahari kandi YouTube imeze neza amadolari yoza ibikorwa dukora birinjiza mu abantu ariko twebwe YouTube yacu nta kintu dufite uzi nko muri za Tanzania za Kenya umuntu YouTuber amayararo usanga ari menshi views irariha mugo twebwe YouTube yacu nta masezerano ifitanye n'igihugu cy'u Burundi ivyo rero twebwe ubwacu nitwo byishoboza uretse leta yabidushoboza kandi ivyo bibayeho vyotuma abantu benshi bakora ugakora kubera ko turakora cinema ariko nta buryo tugaruza iyo udafise ikintu ukora ngo uronke nta cinema ukora twe tuyikora kuko dukunda cinema ari ibintu twisanzwe tubikunda rero ufata amafaranga yakura mu bindi ugakora cinema nkuko hariho nabandi bayajana mu bindi mu mabwate mu bagore mu biki wewe ugashoboka ati sungizanje ni cinema ayo no kajanye muri ibi reka nkuraga cinema ndyoherwe ndi kumwe nabandi bantu bariko barakina nabandi babayeho nukuvuga rero twe YouTube yacu ni kuri namagorwa turagowe
ntaciduha leta ico kintu yo bidufasha ngo Imana ngo yishura kandi byotuma ugaruka gwishira ukora cyane kubera ico gihe YouTube yo bihemba kenshi kubusa abantu bose bashoboye gukora sinema sinzi ko namwe babikubaza abantu benshi bakunda kutubaza ati mbe YouTube murongo amahera gute je nyisho nama nabahaye ukaba ufise umutima ugumye urazo bikora sico gusura hageze igihuye n'umuntu acha kubwira ati mpereza musteri uraronka amahera utampaya musteri uraza amajembe ndi wanda kubita sinzosubira kubiraba mana nigo ndasigura nararusha views y'umurundi ntiriha ntabyo bazi ariko views y'umurundi ntiriha we kuraba ibintu bikorwa byanyu nukunshigikira gusubirabe mbone ngo vyarabwe n'abantu benshi ngo views iriha ni umuntu akuravye ari nko za Canada za America mu Barabu abo bahuga ba diaspora nibo batumye turonka na twiga $dolari dukeya sivyo abantu rero uko batabizi ariko mureke gudushavurira ngo muraturaba ngo nidubasorora nukuri ko Imana nta mahera arimo muri ibi bintu ubu bishaka uzopime nawe ubikore hama ucu dusorora jeshi rero baca bambwira ngo nimba bitarimo amahera ngo ubikorera iki kwe kutabireka ndabikunda nkabasigura genius swing yanje kuko bumva yuko wokora nk'ijya system yo kuja kurangura itomati mu cibito kujanye ibihumbi 10 uziti ndaronka 15 muri filime suko bimeze urashira mutazi n'icuronka hari niyo yabura yose hari gubura yose bisaba ibintu bukunda nk'ubu nka wewe turi mu bibazo by'ibitoro ariko uyarangije uraza kundondera umikiganiro amafaranga wakoresheje nta woronka muri iki kiganiro kubera ndazi waguze ikintu cyo mu mirongo nk'ubu fisigano na Satbi fisigano na Bface fisigano na hafa abastari bose bo mu Burundi ugacura abumwe bamugasekebuye kasatu baba mu za Kinindo ngira Kibenga ugacu harura bizointwara nka kinjuzi ziyarura amaranga gutiyavuga merci beaucoup this is STV uyitwa Bendwire na YouTube uyitwa Bendwire official hariko isinema irikira seri kiracako ni ukuri n'ukuwe vuba ngo arayisimbuza n'ikindi gikorwa jewe nibaza ko ndi umuntu w'abantu bose murabizi Imana iguhezagire mzee ibikorwa bibandanye kuba byiza kiganiro kiri mu bihe bigoye kizorabwa cyane nukuri bakirabe kubera witanze mba mu kigobe naje mu gihosha by the way mutamba sinzwe bagiye arimutse umugabo rero aba yarikomeje baba mu kizu cawe nyene yigera abana n'abandi bana haba hose urabere ntuzosubira inyuma dutera tuzi badutera tuje imbere uvuye nga kigobe kabondo kiriri oya hose ari sawa uhabaye neza naje oye ntusubira gukora mu muryango kora mu kanyi gusubira ruguru yego Asante sana. Nigushima Imana byose. Merci beaucoup STV. Merci beaucoup. This is STV. Call me Andy the MC Mr. Solution. Big Blend. STV. Every story matters.